bakunzi ba chaîne yacu ya Magagini Burundi. Rero nkuko twababwiye yuko tukomeza kubereka ibitandukanye bigezweho, aha tukaba twaje kuri hoteli ya Tuyungunganye kugira ngo bashikirize baba bariyemeje, kuko murazi yuko iheruka kwinjirwa bizwi n'amategeko. Rero abari bariyemeje bavuze bati reka tugenda dushikane agakemanyi nkuko twiyemeje kumufata mu mugongo kugira ngo bigende neza. Rero uwo si uwundi yari Shimirimana Hotel, ndetse nawe nyene ubwiwe Nafutali Nshimirimana, ndetse n'ukorera chaîne ya Magagini Burundi, aho bavuze bati nta kuntu umuntu afise igikorwa nk'ico kidasanzwe, igikorwa c'iteka. Murazi yuko ihoteli igizwe n'ibintu byinshi bitandukanye, haba mu kwakira ingenzi, mu kubaronsa ivyo bafungwa ndetse n'ivyo banywa. Murazi yuko ubuzima bw'umuntu bukeneye ivyo byose kugira ngo bubeho bumere neza. Rero twari twahishikiye kugira ngo ico gikorwa uwo mugirwa ukorwe nkuko bavyiyemeje. Rero mukomeze muhane natwe, mukomeze mukurikirane uko bigira bigende. Duhongera dusaba abataragira subscribe ko boyikora, bayikoze namwe mukomeze kugira comment na sharing kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure, bibonwe na benshi. Murazi yuko iterambere rihera iwacu rikaguma ribandanya. Niyo mpamvu twiyemeje kwerekana ibitandukanye muri komine yacu nziza cane ya Giteranyi. Ego nyakwa mutama na nyumba akazina ni Muhinde, akazina kawe nyezina ninde? Sinugwa Abdul. No kuvuga zirangomba ko ntatuza mugendera bivanye n'ibikorwa vyiza bandanye barekana mu gihugu, eka si mu gihugu gusa n'ahandi. Hama rero ni ukuvuga jewe uko mbona kwa kwidondora kino cyo gitwesa Kisesero, nk'abandi ijera wa Shimana Hotel, mu bikorwa byanzanye ngaha abana b'Shimana Hotel kugira ngo nze kubafata mu ntege uko twese dusangiye umwuga umwe. Ni ukuvuga ngaha twagerageje hotel hagerageje ati uyu muntu dufitaniye akora umwuga umwe natwe, ati niyo nk'ibintu nk'ivyo natwe twagize iki tutamuteye. Kuvuga ngaha twagerageje kuza tubangikanije utu envelope dushika 3. Akamvelope ka mbere duhava tuguha. Ego ico twabanze twakuvuga tumusaba uze gushima ico gusabamo, ukuvuga ariyo envelope ya mbere ya hotel Shimana Hotel. Yindi hotel igira yindi envelope ya kabiri ni Nafutali Nshimirimana wenyene, nawe kubyiza yabonye yarabona mwimagaje kugira iki uza murerekana, kandi agaragaza ko ati mubandanize ngaho kuko ikintu gikorwa bose gikomeye rwose. Yindi envelope igira 3. Ego ni kuvuga ariho chaîne Magagini Burundi, nawe wisokeye ngombwa ko agira iki ahigerera mu shingantari kugira ngo namwe agira ico agize iki bibaye ngombwa muze murayitembera kumwitemberako kuko gihe aragira ikibazo gishikiriza. Ku buryo ikomine iwacu canke ubundi bwose canke isi yose igerageza kugira iki uza iragerageza kuraba ibyiza biri mu karere. Aho rero ntiduteba kubera ubona aka kanya kari karatujana, ngira mbanze ndagushikirize akamvelope ka mbere. Ego akamvelope ka mbere nakajanye na Shimana Hotel. Akamvelope ka mbere uwashakiye Shimana ashobora kugufasha kugira ngo ugatanga cyane ni ukuvuga tutarangiriye nuko nagenda bivuga ari akandi ka envelope kagira kabiri, uvuga akandi ka envelope kagira kabiri naka Shimana Nafutali wenyene. Ati ivyo bikorwa
ntiyogenda atagize iki ataguteye intege ati ahubwo ubandanye